cyane umunsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 Rusama umwaka wa 2025 aho Gacamugani yabateguriye novuga igiteramo kidasanzwe kigiye kubera alinye. Reka tubanze dukengurukire cyane abantu baguze amatike muratwihanganira novuga ku minota twacerewe muratski ivyuma bidasezerana vyatugoye gato, ariko twagomba tubamenyesha yuko tugiye kuba dutangura igiteramo kidasanzwe. Uyu munsi n'umunsi novuga yuko udasanzwe, aho tugiye kumviriza za ndirimbo za mbyino mwakuze mukunda cyane. Murabona yuko turi kumwe novuga n'umutama kuva kera cyane yaririmba, turi kumwe n'uyundi nga asa n'uwisumbuye gahoro gahoro, turi kumwe n'abajene, turi kumwe n'abigeme beza cyane. Uyu munsi novuga yuko tugiye kubateramisha, muraza kuba muryoherwa. Yes, turabona yuko turi kumwe kandi n'aba instrumentaliste batandukanye baza bari tayari. Tugomba tubifurize kuroranirwa, mudukurikirane, ibintu birazagenda neza cyane. Murabona Mutama Gerard ariwe novuga aserukira Gacamugani ishyirahamwe ari tayari. Mutama Gerard urashaka kubaramutsa? Ego uyu munsi ugiye kubaha umunezero ijoro bazokwimenya. Yego twese turi ngaho turabanezeza n'ukuri. Yes, turabona kandi Fabrice yambaye neza cyane. Murabona ko yambaye imbega ibitako. Fabrice umeze neza? Meze neza cyane. Uriteguye gutanga umunezero? Cyane gose. Cyane gose. Mukanya gaheze nakubona Nyakironge ngira ngo bagasezerana kwa Shehu uraza ukazana. Ndagafise. Akironge na Fabrice ntibivana, ibintu bimeze neza cyane. Turi kumwe n'abandi ba artiste inyuma batandukanye, aho uno munsi twavuze yuko udasanzwe tugiye kubateramisha. Reka dushimire cyane abantu mwaguze novuga amatike, munatwihanganira ku mwanya twoba twatakaje. Murazi ibintu by'ivyuma ko bidasezerana. Nari nababwiye ko tugiye kumviriza za ndirimbo twakuze dukunda kuva kera. Yes, turaza kuba tubavugiriza cyangwa tubaririmbira uwampaye bizi vya bitamo, basasira indava, kira muvyeyi, vyagira zimanira, ndakwire umve bantu mubarira amabano. Uyu munsi novuga yuko ugiye kwishima cyane. Ni Gacamugani novuga ishyirahamwe ryoba ryaragerageje gutegura kino giteramo. Ni Gacamugani online concert, aho uyu munsi bagiye kutwibutsa wa mudiho wa kera twakora dukunda, wa mudiho wa kera unezereye ugutwi, za ndirimbo za mbyino ziri mu butumwa. Murabona ahantu bari bameze neza cyane. Tugiye kuri battery ari tayari, tugiye ku mubazista ari tayari, tugiye ku mupianista ari tayari, ku musorista ari tayari, abakameramani bari tayari, abaenjeneri basanzwe twikana ivyerekeye amajwi n'ibindi bari tayari. No bifuriza kuza kudukurikirana, muraza kuryoherwa cyane. Muriko muraraba isura y'abana bantu, murabona ko baberewe, barasajije, bambaye neza, sino barandirako baguma bariko baramwemwa biyumvira bati mbega tugiye kuririmba gute. Bariteguye bihagije, mugiye kumviriza wa muziki wa kera, za mbyino z'abaryohera, muraza kuryoherwa cyane. Ni Jede Brave umusesanguzi. Yes, tugiye kuraba concert idasanzwe, tunabifuriza kudukurikirana, muraza kuryoherwa cyane. Yes, turabona Mutama Gerard ari tayari, agabo kari tayari, bena Fabrice ndetse n'abandi batandukanye baza baranguye kwikazanura. Tubifuriza umunsi mwiza, tubifuriza kandi no gukurikirana igiteramo. Muratwangana kuri twatakaje. Yes, tugiye kuba dutangura. Merci beaucoup.
umuco kukwica baratura kagacika ndamukunda zimana sedata bujaga natakosho tobuyaga nsubire mutazihe shebuja wina ndamukunda zimana sedata bujaga natakosho
tubaramutse kandi nizere yuko muza mwabonye novuga intango nziza cyane Mutama Gerard ahejeje kuturirimbira novuga indirimbo zibiri za kera yazirivye kuva kera no baracyaziririmba mwamwumvise bari muzi ngo aravyibagiye ntazigera vyibagira umuziki n'umubiri wiwe biragendana n'impano biragendana yiwe yes ubu rero tugiye kugerageza kumviriza Fabrice nawe tuvugirize n'abaturirimbire indirimbo novuga ko zidasanzwe murabona mikrofone yifatishije n'umwironge ibintu bimeze cyane mbeko Fabrice bimeze gute tugiye kuryoherwa yes tongere dukurikirane igiteramo cyacu kimeze neza cyane hanyuma tujye umunezero ariko ijuru muzokwimenya
Gacamugani Concert Online aho mubona ko ibintu biryoshye cyane. Fabrice ndetse n'abartiste ati vyagira muri beza, vyagira muri beza. Ni mu vyagire abantu mwashoboye kuri amatike, abantu mwashoboye kuvuga muti turabarindira mpaka muduhe munezero. Ni mu vyagire uyu munsi umunezero turaza kuba tuba utagabanije. Nababwiye za mvyino zose mwakuze muryoherwa zakuze zibanezereza, uyu munsi muraza kuzumva. Ariko harakantu kamwe bariko baratangura twumva ibintu biryoshe. Ubu nyene tuba duhere kwanza kwa ngaha gukora bateri. Duha akantu gatoyi. Yeah. Yes, murabona ntibiba vyoroshe cyane. Numwe yabinonosoye. Gezaho. Umera amashyi menshi cyane abikoze neza, sivyo? Tugende hariya anye ku mubaziste. Akantu gato. Igerezaho. Mumera amashyi nawe basha, mumera amashyi abikoze neza cyane. Tugende ku pianiste, nawe imeze gute? Duha akantu. Yes. Yes, amashyi menshi cyane. Tugende ku musoriste nawe wa nyuma, akantu. Yeah. Yes, ndagushimire cyane. Nababwiye ibi byose bibarizwa muri Gacamugani, mwisirame Gacamugani muri Gacamugani groupe, aho dufise abaririmbyi beza kandi cyane. Muraza kuba murongo umunezero udasanzwe utagabanije. Mwe mwaguze amatike ntabwo mwibeshe. Mutamazera ari ngaha, Fabrice ari ngaha, abandi ba artiste batandukanye bari ngaha, abigeme, abasore, abagabo n'abatama mubasanga muri Gacamugani group cyangwa Gacamugani Society. Yes, turabona bimeze neza cyane. Tugiye kwakira n'undi muririmbyi agira kandi kugira ngo yongere aduha kandi kantu. Mwibaza ko indirimbo kuri hariya. Get ready. Fabrice arahari, Mutama arahari, bagiye kuduha kantu. Fabrice meze neza cyane gose. Mutama meze neza cyane. Meze neza mugabo bagiye abasponsoru bacu kandi bakambaye cyane gose badufashije. Barahambaye cyane. Tunashimira cyane Kinju. Tunashimira kandi na Linex TV badufashije mu bintu bitandukanye ndetse n'amativi atandukanye, hariho za Mashariki. Turaza kongera ko nabandi nitwagaruka kuko nitwubahereza rimwe muri benshi cyane kandi turabakunda. Yes, tunabandanya n'indirimbo ikurikira.
Yes, murumva ko ibintu bimeze neza cyane. Ndabibutsa yuko ari Gacamugani Group, novuga yuko ihurikiwemwo abatama, abajene, ugwaruka rutandukanye, aho uno munsi bariko baraduteramisha batubwira indirimbo, baturirimba indirimbo zitandukanye za kera twakoze turyoherwa. By the way, yes, tunashimira cyane abantu mwaguze amatike, erega muri benshi cyane, ariko reka gende kuvuga ibihugu ni sawa. Kubera ngaha mu Burundi tubashimire cyane, kugenda hirya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubashimire cyane, tugene mu Bubiligi, Canada, Etats-Unis, Suisse, Pays-Bas, Senegal, France, Suède, tubashimire cyane. Nibaze ko muriko murishima, nibaze yuko igikorwa ariko kugenda neza, kugira ngo rero turonka amasanamu nkayi, kugira ngo bagende neza cyane, ni ukuvuga yuko haba hakoranye imitwe myinshi cyane. Hari abantu bakomeye cyane abo badufashije kugira ngo bigende neza cyane, aho twovuga nka Mashariki TV, Visit Burundi, Radio Isanganiro, Babukey, Linex TV ndetse na Kinju. Abo bantu mwadufashije cyane, turabashimiye vyimvaho, turanezerewe cyane. Murabona ko umunezero wabaye umunezero. Nari nababwiye kare nti za kuza ndabadondora kwaje bukebuke nyine mu gisysteme kimeze neza cyane.
natanguye mvuga Mutama mvuga na Fabrice ngenda kuba instrumentaliste batandukanye ariko hari akantu ntabahaye twagumye tubumvira mu majwi atandukanye abandi baririmbyi batandukanye turabona ngaho umusore yambaye ibitako ku maboko no mu ruhanga ibintu bimeze neza cyane umeze neza Yes, umeze neza. umu artiste avuga ariko araririmba umu artiste avuga ariko araririmba kirako Kira mama, kira muvyeyi, kira tsizi waruyabuze, kira yeah. Turabona n'undi mugenzi we muremure yambaye ibitako nawe nyene novuga mu ruhanga no mu izosi egera nga uzura twegera babone neza abarisha amatike ko batariko batamba birorera twidondore Axel. aha nk'umuririmbyi Kira mama, kira seno. Simbi manga. namenye yego aratuma turabona uyundi mugabo sinzi ko ari umugabo nuko ari umusore ariko nyene uyu baramutwaye kabisa uyu baramudutwaye aba diaspora sinzi nimumba nima twidondore nawe twidondore uri nyuma ya kamera ingonga bakubone ndiyo kubwayo tuvyinire yego ahi mama we ngizi ndaba byagira muri beza yego wow muri Gacyamugani ntiba bisanzwe turafise n'abigeme beza mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu cya mbere muri Afrika kirimwe abigeme beza nta wumaririza nimuze murabe mwige ingonga hegera imbere widondore turagusavye hegera imbere yo aha twidondora akazina kawe Lorraine Gracia. aha Gracia Oui. n'udusoni twinshi Pas trop quand même. pas trop quand même ushaka kuturirimbira nawe Ngenda kwigine kumaye amazi ashiruka amazinda ngenze ndashira nagize ugicaniro nishongo nkunda kwigine wawo ni Gracia si uwo gusa ushatse ugereranye abahari dushatse muremure abahari turabona n'ubundi mwigeme mwiza cyane ingo baramutse babone ko kugura itike bifise akamaro gakomeye cyane muri Gacyamugani witwa gute Holiness wow ushaka kuturirimbira sangwe gira inka gira ibibondo sangwe gira umugisha sangwe gira umuryango tugushimire cyane sinabibabwiye mwabanye n'abeshe mu Burundi ni igihugu cya mbere cyiza muri Afrika kirimwe abigeme beza cyane rero muri Gacyamugani ntiduhusha impano ubwiza byose ubisanga muri Gacyamugani tunabandanya kubaha umunezero cyane nababwiye uno munsi muraryoherwa cyane na za mbyino mwakuze mwumva ntimuri abahombe mu mwaguze amatike turabishimiye cyane tugiye kubanezereza kugeza yaho Satani avuga ati amen yes twagabandarije abakobwa
yes twari twabibwiye ko yuko ibintu bimeze neza cyane tuba twababwiye yuko umunezero ngaha no munsi muri Gacamugani ari mwinshi cyane. Mwabonye Mutama Gerard, mwabonye Fabrice, mwabonye aba artiste, mwumvise abavuza piano, abavuza solo, abavuza bass, abavuza battery. Ibintu bimeze neza cyane gose. Yes, kugira ngo tugane indirimbo ya nyuma. Ndazi mwaryohewe kabisa. Murabeze neza. Kugira ngo tugane indirimbo ya nyuma. Kare nari nabwiye Fabrice kufise microphone ukaba ufise no mwironge. Umwironge bimeze gute? Ubunye baracavuza umwironge, abantu bakivyibuka bimeze gute? Fabrice ducikirize ko si sawa igenda neza imbere ko turi ibintu ya nyuma hamba tuze tunaseze duca tugira ibicuba. Wow tugomba rero tunezegwe cyane. Iyo mvuze ko tugomba tunezegwe cyane nta gushikuza, ibintu bimeze neza cyane. Fabrice ari tayari, waruhure kumva umuntu ariko aravuza umwironge nijyari. Fabrice agomba bikore turyoherwe cyane. Fabrice let's go. Amashyi menshi cyane kuri Fabrice, abikoze neza rwose. Mwumvise yuko kuvuza umwironge Fabrice abizi neza cyane. Fabrice Yes. Imbere ko tuvuza ibicuba navyo Fabrice, umwironge wewe wawuvugije kuva ryari? Umwironge nawo utanguye nkiri muto cyane ndagiye. Ego ngifise nk'imyaka 5-6 nari natanguye kuja ndakubagana mvuza akakironge. Ubize Fabrice kari umuntu akomeye cyane mu kuvuza umwironge. Tunagenda ku bicuba. Ego hari agakoni mpora nitwaza, agacumu mpora nitwaza mukame. Ego agacumu mukamuzanire. Ego agakoni. Ego Fabrice ku bicuba. Aha. ndagenda tambuka twigire kirara kiraza umutima kumutava umugore araza umutima kumugabo ndakumva nkamara kabiri yewe jambo riyagirwa intore ndakumva nkaramba erega gizaza rwango ngo buce mu gitondo zikarurinda gizaza arahembeye nanje ndahembuka imigano bamazuru nk'imivu bazanya kuramba zobahebera abakundu banguma izo naho zitendaje bakundu banguma zarandaje ndagenda zarambujije gusinzira ivyo bitamba mbuga zanya kuramba nizo zanciye agatete nizo zambujije gusinzira
nzozijana mu migini z'imiringimbi kazimuruka abagabo ni hamwe zaciye amarariyo zikebeye imihora wanaga mutiti yewe mwana w'abaradinda nuko wazimanye nk'irongero ry'ibijumbu ngo buce mu gitondo kazizindutse ibihonyi ese kano gakecuru yinaruhenda kazihenze umuyonga ngo buce mu gitondo zigahenda umuhondo zigaturwara mu nda mu kugahamba baragahaririye nk'abambura tambuka twigire bishiba bidashibutse icarira icakunze icakirizo kiri ku ruhimbi ndakumva nkaramba ikibaje umwongere kimuzindura amaguru wariraye we ikibaje umwongere kimuzindura amaguru kikamutura mu ntara atabaye jamaka uruzura sasa ibiganza kwijuru mariza n'amazi zikandangamiza amarira kuzura mu maso nkazinduka mu barima ntibamare bamwe bazi kirazi inyana kikayiramutsa nuko baziciriza nyina wariraye we ubundi niwe wundi uruzuba rwakira inyana itashe rukakiranye n'ishoti yo niba umworo n'umworozi banganya kurira bakanganya kwembemba batanganya amagorwa wariraye we zozijana mu bigera vya Remera bimwe bigera umwaka bigahungabaniremba ni hamwe zibaruka umutavuzi ikipfu ku mutaka ndazumva nkaramba Juju zanya kurama zanya kuramba naha tuzivuga nibijuju zanya kurama zanya kuramba ntiziramenye uwatovye urugomero mu mashoka ivyo bitamba mbuga zanya kurama zanya kuramba ntiziramenye uwashaje ntiziramenye uwashangaye zantumagije zantumye kwa magambure ngo akanyana kinka karashonje zantumagije zantumye kuraba amazi isanga n'amasara masarazi ya mukenke irahaza genga kurenga nanje nanka gutaha inkaza abahinga zirahinganira mu rwuri erega inka y'umworo n'iy'umworozi birahurira ku rwimiro rw'amakombe twambare twigire twizindukira umutwenzi wa mbere erega jewe naraye ndose neza nka mbere mwumvirize yemwe naraye ndose neza nka mbere narose umugore wanje yegamiye uruhimba kungira ivyasi bisabo ntibihugumbwe mwibona ntengatiye inkoni mu mutwenzi wa mbere igicugu giciye umutwenzi amashasha atanguye gushishitira amashuri nikanguye numvise umuvumero wabizima bitazimira imfizi ngire ndaja kuraba nsangira ivyaje ngarutse mu nzu usanga umugore wanje avyaye uzokwitwa muganga yo nimungeze bashaha imana y'amarara igomba kungarira nkaramba Namabano yinka mabano we mabano yinka banu murahaniza amashi yanyu n'agahogo kanyu je ndabaya amazi nayinka renga umunani ngira ndayababwire ngo mu Kirundi nayo mu Gifaransa habize nibeshe mumenyuza amabano yinka hariho kemira keza umuvyeyi nka imenya amabano yinka hariho buke butari ntungo bugani bw'iwacu nawe musangwa mu kanya gatoya wo busoma amabano yinka hariho nambandira abandi bikingi bikishika
akanyagira ati muzukura umwana ukabona ndashaje uraziha bage zicuti n'umuryango nkuko muraba zo kuremesha amabano we amabano y'inka bukeye gatoyi ryavuzwe rirata sokuru wanje aca yitaba imana nitura umuryango nkuko muraba barandemesha bampa inka nyinshi baramamara runda yagomwa amabano y'inka zanka zose abagenzi bampaye zimwe zirima izindi ziravyara zicika amara runkabarira n'urunganwe niyemera erega basha burya gutunga n'akanya gatoya mwabagabo amabano y'inka ngo ariko rero kubera uruzuba hatera akaranda banirapfusha mari zirarenga nabukira pfusha ca nibaza nti none gabasha ubwoko n'ubwahe buzira amatungo mwabagabo amabano y'inka ngo ariko rero izisigaye twarazigishe turazigishura nitura umuryango bama n'izindi ndavyukirizwa wariraye we amabano y'inka twarazigishe turazigisha azigeze ku nama kwa mugambi citera tanu imwe ya amabano y'inka twarazigishe turazigishura bugingo zijabutse kuri cacuzi cuzura kidatwara mutamikerera bandikerera marizikerera ukikerera nkagira mushikanje ari umwana mutoya carambaza ati none musazanje undusha imyaku kandi usha ubwenge ati tubigire nde ndaguye ndagarutse ko bukiyerera mutamikerera ndazivutira zose uca uterurire naje nterurire iyindi umuvyeyi asa wese urasimbagiza amabano y'inka narazikunda mwabagabo amabano y'inka narazikunda mwabamama amabano y'inka narazikunda mwabasore amabano y'inka amatungo je wakangora umugore agashaka igitenge agira umwana agashaka ikaye agira imfizi igakurikira isumba telefone yanje inite imodokari yanje igitoro naje mutama agacupa k'ivyeri kamisi yose ntagira n'ugwa kongo namwe murabizi muraya matate mwabagabo amabano y'inka yo 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 rambira umuco n'amabano y'inka amabano Yes, ni Gacamugani concert aho uyu munsi igenekerezo rya 17 Rusama umwaka wa 2025 twari turamutse tubereka igiteramo twateguye. Nari navuze ni ino ndirimbo amabano niyo iza kuba irangiza igiteramo, ariko nimutwandikire mwaryohewe mwishimye byagenze gute? Murabona neza ko abaririmbyi bacu bari beza cyane agatuguta kaje kugira ngo bahe umunezero. Ndabasabe mu bakomera amashi, si sawa? Nibaza yuko mugiye kuba mutwandikira mutubwira yuko vuba bwango twongera kubatumira mu kindi giteramo cyane. Rega birashoboka vyose. Nyimba mwaryohewe nimudusabe ikindi giteramo turi tayari. Ndabeshe none ga Mutama Gerard. Ntubeshe. Fabrice sivyo? niba dusabe tubaye biriho byinshi dufise twobaha Andazi barabitubwira. Yes, indirimbo yari ya nyuma, reka dushimire mwe mwashoboye kugura amatike aho murereye hose twavuze mu Burundi, RDC, Senegal, Belgique, Suisse, Pays-Bas n'ahandi hose hatandukanye. Reka kandi dushimire novuga n'abatanze sponsor akomakomeye cyane, twavuga Linox Music Company, twavuga Kinju, twavuga Mashariki,
Visit Burundi, Babuke, Radio Isanganiro. Tubashimire cyane, mwagize neza cyane. Kikaba cyabaye uyu munsi igenekerezo rya 17 Rusama umwaka wa 2025. Nizere ko mwaryowe muze kutwandikira ubutumwa mutubwire ngene vyagenze. Turabashimiye cyane vy'imva mutima. Imbere ko tunabashimira ndashaka Gerard na Fabrice bavuge novuga akajambo imisegondi 5 yo gushima. Turahera kuri Mutama Gerard. Ego cyane nagira nshimire abantu bose baguze amatike nko mwabivuze. Nkenguruke cyane kandi n'abasponsora dufashije kugira ngo gitaramo gishobore kuba. Ego. Hanyuma kandi tubabwira yuko tubahaye imponjo gusa ibyo dusanzwe dusari byinshi cyane. Yari imponjo. Ego rero murakoze. Fabrice. Ego nanje ngira nshime cyane nshimira abakunzi bacu bashoboye kugura amatike online kandi bakaba bariko baranadukurikirana. Ndashimiye Kinju, ndashimiye Rinox Music, ndashimiye Asote yadufashe mu mugongo cyane mu kuduha ahantu dukorera. Ndashimiye n'abandi bose biyumve ntashoboye kuvuga ngaha, ariko nshimira n'aba bose twakoranye iki giteramo, abamizisiye bose bavyifashemo neza tugashobora gukora iki giteramo kikagenda neza. Bakoze cyane, Imana ibahezagire. Ego iyo uvuze Asote twumva Anselm Sound Technology aha turi novuga yuko hari ivyuma vy'agatangaza mwumvise sound imeze neza n'uyabidutunganirije. Tumushimire Anselm hari hose, twongera tunabashimira kuva mu bihinga itandukanye. Yes, yari Gacamugani Group yariko irabateramisha umugira wo mubahwe. Turabakengurukiye cyane badukurikiranye kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Tunabasaba kandi nyimba mwabonye karisawa mudusaba inyongera, turi tayari turiteguye. Mwabonye Gacamugani irimwo abantu bakuze, ugwaruka, imisore, abagabo, inkumi, imigwi yose muri Gacamugani uyisangayo. Mugire aho muba mubahwe, abari ku mutaga mugire umutaga mwiza, abari ku muhinga mugire umuhinga mwiza, abari mu ijoro mugire ijoro ryiza. Tuvuga tuti bye bye.